Kubw'amasoko yacu atandukanye, ingingo zagiye zirafatwa kuva muri gitugutu umwaka wa 2023 zoba zagiye zirahindagura cyane igisata c'amashirahamwe ahiganisha imigisha, ivyavuye bituma ubuyobozi bw'ico gisata bushirwa cyane mu minwe y'abasanzwe bari hafi cyane y'ubutegetsi. Nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariwe Reverien Ndikuriyo asa n'uwibiwe ibanga na Chris Sebarinda, akaba n'umwe mu bagize inama nyobozi yarimwe mu mashirahamwe ahiganisha imigisha ariyo 1xbet, amubwira ko ayo mashirahamwe arimwe amafaranga menshi atagira uko angana. Ntivyatevye, inyuma yaho gato muri gitugutu umwaka wa 2023 ingingo zo guhagarika amashirahamwe akorera muri ico gisata zahavuye zifatwa, ingingo ariko z'amanyanga zanaje zivuga ko ico gisata kigira gitunganywe bushasha. Kubwa amasoko yacu, izo ngingo nta kindi zatanze atari gurwa ry'ishirahamwe Lydia Ludique, ishirahamwe ryaguzwe kubw'inyungu z'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariwe Reverien Ndikuriyo. Ivyo rero bikaba vyahavuye bimuha ububasha bwo kugenzura wenyene atawe umukoreramwo amashirahamwe yose ahiganisha imigisha akorera ku butaka bw'u Burundi. Iruhande y'ivyo, abantu babiri ba hafi cyane ya Reverien Ndikuriyo bahavuye bagenwa mu bibanza bikomeye vy'ico gisata c'amashirahamwe ahiganisha imigisha. Abo nabo abandi n'uwitwa Fabrice Niragira arongoye ishirahamwe ry'igihugu rikora ivyo guhiganisha imigisha ari ryo Rona, hamwe n'uwitwa Chris Sebarinda yavuye agenwa kurongora amahuriro y'amashirahamwe abiri ariyo Nsoft na BN Partners ashinzwe gukurikirana no kugenzura amashirahamwe yose ahiganisha imigisha mu Burundi. Amakuru dukura mu bushikiranganje bw'ubudandaji amenyesha ko ibi vyakozwe vyanahavuye biteza ukudahuza n'injyane zifatiye ku nyungu. Izo njyane nazo nta kindi zava ko ataruka ayo mashirahamwe agenzura akanakurikirana ayo mashirahamwe ahiganisha imigisha ariyo Nsoft na BN Partners atari yemerewe kubikora kwishirahamwe ryegukira Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ayo masoko yacu kandi akabandanya avuga ko uko kutagenzurwa kw'iryo shirahamwe rya Reverien Ndikuriyo nkuko vyakorwa ku yandi mashirahamwe ahiganisha imigisha vyateje uruhombo rw'amafaranga yo kwinjiye mu kigega cy'igihugu agera ku miliyaridi 2 buri kwezi. Ni ukuvuga ko ari amafaranga arenga miliyaridi 20 ku mwaka. Naho biruko, ihuriro ry'amashirahamwe rirongowe na Chris Sebarinda cyo ryari ryijeje indongozi z'igihugu ko itunganywa rishasha ry'ico gisata ryaheruka gukorwa rizokwinjiza amafaranga menshi atagira uko angana mu kigega ca leta, kandi avuye muri ayo mashirahamwe ahiganisha imigisha. Twisunze ibiharuro uruganda rwa RPA rwaronse, ico gisata cy'ayo mashirahamwe ahiganisha imigisha cavuye ku mafaranga agera ku miliyoni 10 cyari gisanzwe cinjiza kija ku mafaranga arenga miliyaridi 4 buri kwezi. Naho biruko, amasoko yacu mu bushikiranganje bw'ubudandaji amenyesha ko ico gisata cyakira yatarenga 40% gusa cyayo cinjiza ku nyungu z'abanye n'imitahe baco. Amafaranga isoko ryacu ribona ko ari umurengera, ibeza bigatuma leta y'u Burundi yinjiza make cyane. Iyi ngorane rero iragaruka igateza ukwibaza kudasanzwe kubijanye n'iryo gabanuka ry'ayo mafaranga yinjira mu kigega ca leta, eka mbere n'uburyo bukoreshwa mu gukingira ubutunzi bwa leta. Nubwo ibi vyagirije vyose biguma bigarukana ibibazo buri muntu yo kwibaza, na cyane cyane kukungene ikigega ca leta kirongowe, ubushikiranganje bujejwe iki gisata nta siguro nimwe bwigera butanga ku mugaragaro. Ikiringo kingana n'indwi kiraheze uruganda rwa RPA ruriko ruragerageza kuvugisha umushikiranganje w'ikigega ca leta Alain Ndikumana kugira agire ica bivuze ko amaze kudusaba ko twomurungikira ibibazo vyacu mu kwandika ubutumwa tubicishije kuri telefone. Uwo mutegetsi nta na kimwe yishuye. Nayo ku ruhande rw'umushikiranganje w'ubudandaji ariwe Saidi Kibeya, uretse kutwishura indamutso twamuhaye, nta rindi jambo yigeze arenza ku bibazo twamubajije bijanye n'ibiriko birakorwa muri ico gisata cyayo mashirahamwe ahiganisha imigisha. Nayo witwa Fabrice Niragira arongoye Rona nta na kimwe yigeze yishura mu byo twamubajije. Eka na Reverien Ndikuriyo nta na kimwe yigeze yishura kuri ivyo byose yagirizwa, haba kubijanye n'iryo tunganywa rishasha ry'ico gisata cyayo mashirahamwe, eka no ku nyungu z'ubunyonyezi ayakuramwo. Uwo tutashoboye kuronka ni Chris Sebarinda, aramutwe ihuriro ry'amashirahamwe Nsoft na BN Partners asanzwe agenzura akanakurikirana ico gisata. Ariko ikigaragara neza nuko abavugwa muri ubu bunyonyezi n'aya manyanga yose babikora ataco binona canke ngo bikange, haba ku butegetsi bw'u Burundi eka mbere no ku banyagihugu.